usomye mu cete cya mbere Petero yanditse mu gice cya 2 ku murongo w'9 niwe yibukije ishengero ry'Imana, araryibutsa ati rero nagira ndabibutse yuko ariko mweho shengero ry'Imana, ariko mweho mwakijijwe muri ihanga ryera, mukoranijwe no kuvuga byose hamwe, murabami mukongera mukaba abaherezi. Haleluya! Yari karabibibutsa aba bantu yari yandikiye Petero muri kicete cya mbere, mukoranijwe kuba abami n'abaherezi. Yarababwiye ngo muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranijwe kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera. Haleluya! Abantu bashiriweho kuba inyegu yanje. Yari karabibutsa iri shengero ry'Imana, yari kararyibutsa n'ibyari byarabwiwe Abisirayeli, ariko aho hari mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishasha naho arabibutsa iri shengero ry'Imana, abakristo bene data arabibutsa yuko ari ubwoko bwatoranijwe, abami bakongera bakaba n'abaherezi, ihanga ryera, ubwoko yitoranirije, yagize inyegu yiwe, ariko abagira inyegu yiwe, abagira abami n'abaherezi kugira ngo baze bandanye gukwiza ishimwe yiyabahamagaye mu gishingo, kuko Imana niyoza kwitazira, niyoja kwivuga. Burya mwari muzi ko yaduhamagariye kugira ngo tuyivuge, kugira ngo dukwize ishimwe ryayo, kugira ngo tuyitazire, tuyishire hejuru, tuvuge ubukuru bwayo. Nta kindi Imana yaduhamagariye nico, kugira ngo tuze turakwiza ishimwe y'uyu mwami yaduhamagaye. Yesu ashimwe. Burya twahinduwe abami n'abaherezi biciye muri Kristo Yesu.